Radio Publique Africaine. 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 Burundi ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwakoze mwe mwese muriko muradukwikirana kaze mu makuru aca mu buhinga ngurukana bwenyegwa Facebook ikibiriraho amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi muriko mushikirizwa na Bonfils NIYONGERE fadikanije na Fabrice ndi mu rukundo mu buhinga bw'ivyuma ingingo nkuru zigize ano makuru. Ibitero bigeze iminsi bikorwa muri district ya Kibondo mu gihugu ca Tanzania n'abantu bitwaje ibigwanisho bivugwa ko ari abarundi nta yindi ntumbero bifise atari ugutera iceye impunzi z'abarundi ngo baheze barabwe ribi na leta ya Tanzania ibisanzwe biri mu vyifuzo vya leta y'u Burundi. Ifu ikorwamwo imikate n'ibindi bifungurwa yaraduze ibiciro mu ntara ya Gitega ibiheza bikagira ingaruka mbi ku badandaza n'abaguzi. Mu gice gihariwe ikiganiro kajugujugu kuri uyu wa mbere tubabwira ibijanye n'imyimenyerezo gisirikare ikorwa n'imbonera kure aho bavuga ko atakindi igamije atari gukwegera akarambaraye uburundi n'abarundi imyerekano izo mbonera kure bivugwa ko zitwagwamwo ku nguvu. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi. Ngoko narimbejeje kubabwira amakuru twabateguriye tuhere mu gisata cy'umutekano w'impunzi aho rongoye district ya Kibondo mu gihugu ca Tanzania yaratangura uruhige ku murundi wese acumbitse muri ako gace atayifitiye uburenganzira. Iyo ngingo ikaba ifashwe inyuma y'ibitero bigize iminsi bikorwa aho muri district ya Kibondo, ibitero bivugwa ko bikorwa n'abarundi baba muri ako gace. Inkuru ya Vikrisi Ninteretse. Msako unaanza sasa hivi na sisi tunaanza sasa hivi na mimi nikiondoka nikikukuta ni wewe ndani arongoye akarere ka Kibondo aho yari karashikiriza ijambo bamwe mu banyagihugu kuri uyu w'Imana. Ni ijambo ryiwe yaramenyesheje icese kuva kuri uyu w'Imana ko atamwe ruhigirwa zina murundi wese aba muri ako karere atarubusha bifitiye. Yongera nagabisha zina mu Tanzania wese yohirahira agakoresha umuntu yitwa umurundi. Sasa hivi bado ajira ile inaendelea. Muvyo tubona gushikana n'ubu mubandanya mukoresha abarundi na cyane cyane ahatari mu gisagara haba mu bigwati canke mu bisagara mwarabahaye indaro. Umuntu wese yahaye akazi umurundi hakugaha umutanzania namuhindukirire amubwira ati mviraho genda kuko atari uko munyene tugira dutangure uruhigi rw'abo barundi mu mihana yanyu. Uyo murundi tumusanze wawe duca tumupfunga na wewe tutagusize inyuma. Muranyumva gabene wacu ubu rero birarenze urugero ubu turarushe ntimubifate minenegwe tumechoka tuzibembelezane tena. Ivyo rero uwo mukuru w'akarere ka Kibondo akaba bivuze inyuma yaho mwijoro ryo kuri wa gatandatu ushira w'Imana aho bitwaje ibigwanisho bateye mu gisagara ca Kibondo hafi abantu batatu b'abarundi hakomereka abandi batatu abapolisi babiri n'umunyagihugu umwe.
Vikirisa n'interetse arakenuye tukiraho nyene ikibondo bamwe bariko bagira ivyo bitero ngo n'abarundi bo binjira mu gihugu ca Tanzania bavuye Burundi bakisunga bagenzi babo bari mu makambi y'impunzi ibituma impunzi zitarabwa ryiza n'abategetsi b'igihugu ca Tanzania ivyo navyo bikaba biri mu vyifuzo vya leta y'u Burundi Emmanuel Niyongeko. Umwe mu basoma batatu biciwe kuwa gatandatu heze muri quartier Kanyamahera muri district ya Kibondo yasanganywe karangamuntu icakaka yakuye mu Burundi n'uwitwa Roger Dusabimana mwene Minani Atanaze avuka ku musozi Rurira commune Busoni mu ntara ya Kirundo. Marite Otieno umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma mu kiganiro yahaye imbonesha kure Ayo TV yemeza ko nabandi bari biciwe hamwe barabarundi mu ikambi y'impunzi nduta uwo Roger Dusabimana baramu bamwita Mwarabu ariko bavuga ko umunsi wa nyuma bamuheruka mu ikambi hari kuwa gatanu Gitugutu umwaka wa 2018 ico gihe uwo Mwarabu yari mu minwe y'igipolisi ca Tanzania. Mwarabu rero ahinduta yarazwi nk'umukozi w'iperereza ry'u Burundi abantu nkawe ahinduta ngo baragwiriye ni nabo bakekwa kuba bararikira inkozi z'ibibi ziba zatumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ikicayi turiko turagirizwa na leta ya Tanzania yuko impunzi ari twebwe turi mu bahungabanya umutekano w'abenegihugu b'iki gihugu ca Tanzania nivyo leta y'Ibujumbura iriko irashaka kubera nk'abantu yuko ari impunzi usanga bariko barabaga n'abantu baje kumvo zo guhungabanya umutekano w'impunzi mu kambi ya Nduta abo nabo baca bakorana na bamwe baba bakiri mu gihugu cy'u Burundi. Iyo hageze rero gukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano canke kwica impunzi cyo batuma ko bari mu Burundi bagaca bahurirana n'abaci nyene ari mbonera kure mugabo basanzwe bafise amakarata atagapunzi ya hasere. Impunzi ziri mu ikambi ya Nduta rero zisemerera zisaba kujanwa kure y'urubibe. Ngaha turi ni hafi y'umupaka ni ukuvuga mu masaha ane ubugeze ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Ni naco gituma naba binjira ngaha mu kambi ya Nduta canke bakaza guhungabanya umutekano mu gisagara ca Kibondo baroroherwa cyane naho baza n'amaguru amakinga canke moto barashika neza. Rero hasere yo kwiga kino kibazo c'umutekano w'impunzi zo mu kambi ya Nduta ikaraba ahandi itwimurira. Tubamenyeshe ko no mu mwaka uheze i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tanzania hari mbonera kure ituruka mu ntara ya Cibitoke yahiciwe mu gihe yariko yifatanya n'imigwi y'abasuma hejuru ya karangamuntu y'u Burundi bamusanganye kandi ikarata y'umugambwe CNDD FDD. Emmanuel Niyongeko arakenuye amakuru twateguriye tuyabandanize mu gihugu cy'u Burundi aho abantu bane ari bo bamenyekanye ko bagandaguwe muri indwi iheze twaraye dusozereye abo nabo umwe yiciwe ku muhaniwe abandi batatu batogwa ibiziga mu mashamba. Reka inkuru tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye. Muri batatu batowe mu gahinga bose nta numwe yashoboye kumenyekana kandi ibiziga vyabo vyari bimaze kononekara. Uwa mbere yatowe mu ruzi Ruvubu ku mutumba Gasumo muri komine n'intara ya Gitega kuri uyu wa gatandatu heze. Uwa kabiri nawe nyene yatowe kuri uwo musi nyene ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika ku mutumba Mutambara muri zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge. Ugira gatatu yatowe mu ruzi Ruvubu ku ruhande rwa komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga ku wa gatatu heze. Bose uko ari batatu abagabo abajeje intwaro bakaba baratanze uruhusha rwo kubahambisha hatabaye amatohoza. Mu ntara ya Bubanza naho hari umutama yitondagije Imana yishwa atemaguje imipanga n'ugwaruka rw'imbonera kure ku mutumba Gitanga muri komine Bubanza ku wa gatanu heze. Uwo mutama yarasanzwe ari umuntu wanyu w'umugambwe CNL. Batatu muri izo mbonera kure bakaba bari mu minwe y'igipolisi. Emmanuel Ndayishimiye arakenuye. Hari abakozi babiri bakora muri societe New Informatic Technical Service iri muri quartier ya Magaramani mu gisagara ca Gitega babuzwe irengero kuva ku wa 18 ntwarante uyu mwaka. Bagenzi babo ndetse n'inshuti zabo bakaba bararondeje mu busho bwose bwo mu ntara ya Gitega barazeruka. Reka inkuru tuyibaze Hermes Ntibandetse. Uwa mbere muri abakozi bishira hamwe New Informatic Technical Service azi kwizina rya Olivier Ndayishimiye yafashe ubugenekerezo rya 18 ntwarante ono mwaka. Ababanyi biwe bavuga ko yafashwe n'abapolisi atashe mu rugo iwe ari ku ipikipiki. Uyu mukozi n'uyo yaramwunguruje ku ipikipiki bose baranyurujwe muri iryo joro nyene. Tariki 18 amasaha ya saa moya n'inusu saa mbiri umushefu w'aho gasosiyete
yitwa Ndayishimiye Olivier natanzwe n'imoto abapolisi ngo barabirukako babirutseko yaba uwo Ndayishimiye Olivier n'umumotari yari amutwaye bitwa Nduwayesu Dieudonné n'iryo joro bose baranyurujwe bamaze kunyuruzwa bashaguma bakoresha telefone yo bitwa Ndayishimiye Olivier abavyeyi turarondeza mu buryo bwose turabaza irya nino bose twarabuze irengero ryabo. Ubwo ruhigi rw'abakozi b'iyo sosiyete kwarabandanije bukeye kwa 19 ntwarante uno mwaka aho hafashwe uwitwa Terence Manirambona bamubeshe ko yoshira umuti mugenzi wiwe Olivier Ndayishimiye. Ico bikoze bose babanje gufungirwa mu rugo rw'urongoye ipereza Igitega yitwa Jovan Cishahayo aba muri quartier Songa muri commune n'intara ya Gitega. Amaso yabaye ayo kuko barondeye hose barabura ababo. Umaze kuca mu gitondo barakoresheje telefone yiwe Ndayishimiye Olivier fona umukozi wundi asa nk'umwungirije nka kuri societe bamubesha yuko ngo ari umuti ngo yomushira ngo ahantu ari kote nawe yitwa Manirambona Terasi nawe yaragiye kuva icyo gihe nawe nyine acaraburi kwirengera yagiye ku itariki 19 ukeye bwaho nyuma yaho barapfungiye muri documentation aho bitwa Isonga ko bitwa Jove akora mu iperereza mu nyuma nta wuzi yo bavuye babanyuruzo babajana gushikisa twararondeje mu busho bwose hose twarabuze irengero ryabo. Imiryango y'abo banyurujwe barasaba amashira hamwe ahanira hagati y'akazi na muntu gufasha kurondera ababo. Kuri ayo makenga y'iyo miryango uruganda rwa RPA tubagereje kurondera Cishahayo Jovan arongo iperereza mu ntara Gitega adomwa ko urutoke muri iyo nyuruzwa ry'abo bantu batatu ariko ntiyashimye kutwitaba. Hermes Nibandetse arakenuye ikiganiro ni humura Burundi tumira amatejo tubandanya makuru twabateguriye mu gisata c'intwari bereye. Humura Burundi nkuko narimeje kubabwira abasirikare bo mu ntara ya gatatu ya gisirikare bita division baranegura inyifato ya bamwe mu barongoye banyuruza ivyo bari bagenewe abo nabo ni nk'abasirikare bakorera muri Kanyaru yepfo bita Kanyaru ba muri ku mutumba Cendajuru ni muri commune Busiga y'intara ya Ngozi bafashe ibidandazwa vyagire bijabuke mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu nyuma agashiruka bukite bari bagenewe gaci kanyuruzwa n'intwaza ngabo ibarongoye isanzwe ifise ipete ry'amajoro. Reka inkuru tuyibaze Onezime Dushimagize. Ivyo bidandazwa vyafashe kuwa kabiri igenekezo rya 12 ntwarante bifatwa n'abasirikare bakorera ku mupaka ahitwa Kanyaruba bigira bijabuke mu gihugu cy'u Rwanda mu nzira za magendo. Vyari bigizwe n'amabaro 9 y'impuzu. Bimaze gufatwa n'abo basirikare Lieutenant Colonel Niyonzima Zenobe yaciye arunga ikimodokari za kubitora ibishikiriza ubutungane nabwo nkuko bivugwa n'abasirikare bo mu ikambi y'amajana 322 ngo bwaciye butegura agashimwe bisaga fanta kagenewe abasirikare babifashe ariko nikabashikira ngo kuko Major Ndayiragije abarongoye yaciye aja kukigomboza mu gipolisi nk'igiturire ku makosa yari kakurikiranwako. Lieutenant Colonel Niyonzima Zenobe ako gafanta katanzwe n'abakuru bakora abasirikare bashimye abasirikare nuko yagatoye aca gashira abasirikare bakoze ico gikorwa aho umuntu zenya Icendajuru acavuga ko agafana kangana n'125 ahaye abo bantu mugabo urumva umukoresha wabo nawe ari mu Major Ndayiragije twabyumvise turabifise ntihaba yagihereza ko gafana abasirikare twarose bacaja kuvyigomboza hari habaye ikosa kuje hirya kurasa basi ntuhaba acaja kuyasomera umukomiseri yari ahari kugira ngo babizimagire ukuvuga abasirikare bacasira basira kwidoga ukunyuruza agashiruka buteka abo basirikare bakoze neza ngo bishobora kubaca intege bakazokora nk'abapolisi n'ibonerakure ngo kuko bo babireka bikajabuka bahawe igiturire. Ababonerakure nabo abapolisi bari ngaho kukanya baba bacyari kumva bafashwe n'abasirikare kuko babikamishamwo amafaranga hama ngo kigase birengana tangorane mugabo buri bacoro barabuze ariko ubu naho nyine kanyambere bagahunze haciye hasubira kubamo akarenganyo kwa abasirikare babifata. Abo basirikare basaba ko iyo nyifato y'uko amawe ko barenganywa yohagarikwa no mu bindi bisata badahengeshanya gushira habona nk'ibijanye n'amafaranga y'uburaro umuyaga nkuba n'ibindi.
Ndazimidushimagize arakenuye ubukene bw'igitoro burateye isibe mu ntara ya Ruyigi habiyunguruza badakoresheje imodokari zikorera mu mashira hamwe boheza bukabagira ko ingaruka mbi reka inkuru tuyibaze Marie Ange Irakoze. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko ivy'igitoro muri iyo ntara vyabaye akayobera bahinga ni mu gihe abo banyagihugu niyo babuze igitoro muri iyo ntara baja kunywesha mu ntara bahana imbibe cyane cyane abunguruza abantu n'ibintu mu miduga. Station yitwa ngo iraronka igitoro iyo kigize kiraboneka kimara umwanya rumera nkuko isoko ryacu aho mu Ruyigi ribimenyesha. Muri ico gihe abo bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko basanga bategerezwa kugura ico gitoro kuri magendu aho iritiro icigugwa 2500. Abajejwe kunguruza abantu n'ibintu bamenyesha ko bivanye nuko baba baguze igitoro kuri magendu kandi kizimvye bituma baduza itike naho ataburenganzira baba bifitiye. Abanyagihugu biyunguruza niyo miduga bakagwa mu mporero canke bagahitamo gufata imiduga y'amashira hamwe nka Memento n'izindi aho abo bunguruza abantu n'ibintu ku giti cabo nabo baca babura ayo bacira nayo bamira kuko badaheza ngo baronka akazi. Muri ico gihe ntibaheza ngo baronke uko bibeshaho nuko batunga imiryango yabo. Abunguruza abantu n'ibintu basaba abajejwe gutanga igitoro ko botunganya neza ico gikorwa nabo bakaronka igitoro bitagoranye. Mariange Irakoze arakenuye igiciro cifu bita ifarini yo gucumba imikate kimaze iminsi kiduga uko bukeye ko bwije mu ntara ya Gitega. Ivyo bigaheza hegira ingaruka mbi ku baguzi kuko baheza bakagura ku giciro kiri hejuru nayo basanzwe bakora iyo mikate baduza ibiciro bavuga ko bakorera guhomba canke bagakora mito uravye iyo bahora bakora igiciro kitaraduga. Reka inkuru tuyibaze Jean Pierre nifashije. Iryo hindagurika ry'ibiciro by'ifu ikora imikate n'ibitumbura imaze hafi ukwezi ritanguye mu ntara ya Gitega. Mu mpera z'ukwezi guheze umufuko w'iyo fu upima ibiro 25 wagura amafaranga 37,000 haheze indwi imwe uwo mufuko waciye uja ku 42,000 kundwi igira gatatu uwo mufuko nyene waciye uja ku 52,000 ubu rero haheze indwi warakorotse uja ku 40,000 ariko hari naho usanga ugugwa amafaranga 39,500 kubakora imikate na cyane cyane abakora ibitumbura batembereza mu ibarabara ngo ayo mahera ni menshi. Ivyo bica bituma ngo bakora bahomba canke bakunguka amahera make cyane. Kugira ngo ntibahombe gose bavuga ko baciye bahitamwo kugabanya ubunini bw'imikate n'ibitumbura mu ntumbero yo kugumya ibiciro bari basanzwe bagurishako. Iryo hindagurika ry'ibiciro by'ifu ikora ibitumbura n'imikate ngo ntibazi ico rivako mugabo kubera ari iyiva hanze y'igihugu ngo bibaza ko iyo iva igiciro caduze. Abadandaza biyo fu bavuga ko bayirangura izimvye nabo nyene. Abo bakora ibitumbura imikate n'ibindi bihingurwamwo ifu ikora imikate bo mu gisora ca Gitega basaba leta gufasha mu kugabanya ibiciro by'iyo fu ndetse n'ibiciro by'ibindi bidandazwa biva hanze na cyane cyane mu kugabanya amataxe n'amakori kuri ivyo bidandazwa biva hanze. Muri Burundi uyu numwanya w'igice ca kabiri gihariwe ikiganiro kajugujugu. Imyemenyerezo gisirikare kiragirishwa ugwaruko rw'imbonera kuri mu ntara ya Cibitoke mu ntumbero yo kurungikwa mu gihugu kibanyi ca Republika yani intwaro rusangi ya Kongo ngo nta kindi igamije atari gukwegera akarambaraye Uburundi n'abarundi idasize inyuma ugo gwaruka nyene. Ibimenyeshwa n'abantu baharanira agateka kazina muntu basanzwe bari mu mashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike. Ikiganiro kajugujugu abatumire b'uyu munsi bakaba baja gucijya nino ibijanye niyo myimenyerezo ya gisirikare. Umudereva wa kajugujugu ni Josiane Muzaneza. Kajugujugu Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Alors, il y a des soirs sur la route qui mènent à la tour du pouvoir, le sang des innocents. Namwe bakunzi ba RPA ndabaramukije kaze muri kajugujugu uno munsi aho nkuko mwavyumvise tuza kugaruka kwimbonera kureza umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD zigowe bamwe muri bo bakaba mbere bariko baranitabariza ngo bagarukirwe boye kuja kugwa mu gahinga kanyaga nande aho bariko barungikwa kugwanya abo leta nkuru nziza yitabansi bayo ngo boba bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aha abatari bake bakaba bibaza iciryo rungikwa gimonera kure rigamije mu vy'ukuri mu gihe igikorwa cyo gucungera umutekano be no kugwanya abansi gisanzwe gifisa abo cagenewe. Ngibi bikuru bikuru tugira ngo tuganire ko tukaza kuba turi kumwe n'umwe mu mbonera kure ziriko zitegurwa ngo zije mu gihugu ca Kongo, imwe mu mbonera kure yamaze kuyanyaga hamwe n'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Josiane Muzaneza kazi. Ndasubiye kubaramutsa mugize iminsi mwumva intaye za bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure zegeranirijwe mu ntara ya Cibitoke aho zihabwa inyigisho za gisirikare mu kurindira ko zijabu ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abakurikiranira hafi ibikorwa bikoreshwa imbonera kure n'ubutegetsi bwa nkuru nziza bamenyesha ko bahagaritswe umutima niyo myimenyerezo iri kihabwa ubwo rwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD. Pacifique Ninahazwe arongo yishira hamwe Fokode akongera akaba ari no mu baharanira agateka ka kiremwa muntu avuga ko atawo bifata minenegwe kuko atarugambera izo mbonera kure zigirishijwe iyo myimenyerezo ya gisirikare zikongera zikarungikwa mu gihugu ca Kongo na cane mu gihe habahimirije amatora. Ikintu cya mbere kiboneka nuko kino gihe kiriko kimera nk'igihe cy'imbere y'amatora yo mu 2015. Muravyibuka, abarundi bose baravyibuka ko mu 2014 ahavuzwe gose ivyimbonera kure zariko zirakora imyimenyerezo ya gisirikare muri Keriba Ondes mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere muravyibuka benshi ko byahavuyemo bivamwo ifungwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa igihe yariko ariyamiriza ivyo nyene. Muribuka nko mu gisata cawo ni cari mu Burundi Benibe ko naho nyine hari nk'umuntu yaciye yirukanwa kubera ko yari yerekanye ingene imbonera kure zariko zihabwa ibigwanisho mu gihugu muri ico gihe. Kuza rero kwigisha ibya gisirikare imbonera kure muri Kongo vyahavuye bituvyarira ibintu bibi cyane. Vyarabonetse ko kenshi ivyo bikorwa hariko harategurwa ikintu kiri mu gihe c'amatora mu Burundi. 2015 vyabaye ibihe bibi cyane ku gihugu. Izi mbonera kure zirahava zirakoreshwa mu bintu bibi gose. Ubu rero umuntu arashobora kwibaza impamvu mu gihe hasigaye umwaka n'amezi abiri kugira ngo dushikire amatora yo mu 2020 ingene hasubiye gukenerwa kwimbonera kure ziba muri Kongo, aho hanavuga ko abambere bagiye gutegura ibibanza bizojamwo abandi benshi. Ibi bintu birakwiye gukurikiranwa n'amakungu bakaraba neza ibi bintu ivyo arivyo kuko bishobora kubandanya by'iki gihugu gusumba nuko vyari bimeze ubu. Ibintu basanga birayangaye kurusha umwaka w'2020. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Mutimbiga none izo mbonera kure zirungikwa mu gihugu ca Kongo zoba zigenda zizi kizijanye mbega hoho zitorwa nabande. Umwe muri abo bariko baronswa izo nyigisho yaratwibiye akabanga aratubwira ingene ico gikorwa gitunganijwe, tukaba twamuhinduye amajwi kumvuza umutekano wiwe. kugira ngo badutore baraba mu bantu b'abadimobe, hanyuma twatorwa n'umukuru w'umugambi muri komine Rukirinda bita Revoka, hanyuma tugatorwa n'iyindi nararibonye yitwa Niwuro Paul asanzwe ari umushefu de zone,
tugatorwa n'uwitwa Rudokikoruwe, tugatorwa n'uwitwa Ezahaki asanzwe ari umwarimu, tugatorwa n'uwitwa Pasi asanzwe ari umudandaza, tugatorwa n'uwitwa Filipo Kagunguru hamwe n'uwo bita Ntarugera n'uwo bita Maso hamwe na Rivuzimana mwene Mugerangabo. Mu kwiga imboho badutwara ahantu bita Nyamirambo basafurira amabuye, bakatwigisha imboho, bakatwigisha amagerenade, kungene dushobora gukoresha imbugita, imyambi. Baca batubwira uti muri Kongo hariyo imigwi igwanya SNDD-FDD, ati twabashyizeho umube inseruka rugambye mu kuja kurwana. Rero baciye batubwira yuko uwugiye bamuha 50,000, ariko abantu benshi imbonerakure nyinshi hariho ibyo bashyiramo ku nguvu. Rero muri icyo gihe bamweyi batwarwa impene bakanka ko bicwa, kuko waje kugenda bagutwara mu ngoro SNDD-FDD bakagukubita ukagenda kwitanda ari nyama gusa. Nico gituma twebwe imbonerakure tugira agahinda kubera badushyiramo n'ibintu twebwe atabyo dushoboye. Ariko bababwiye yuko ubu batubwiye yuko mu matora ya 2020 ari ukwitegurira umunasi yaturuka ari hose tukamurwanya mpaka tugatwara ku nguvu yanka byakunda, kandi tugatora Petero Nkurunziza nyene atayundi no gutera ubwoba umugambi wari wo wose uzoza ku rubuga uwo twumvise avuga SNDD-FDD nabi ari ukumunyuza, tukamunyuza tukamwica tukamuta mu mazi. Rero naho turimbonera tudatabawe natwe inzara iratunyara, kandi natwe ubukene buratugarije, kuko ntacyo tugikora, twirirwa gukizura no kwigishwa kumwe twica ngo turimo ngo turagicungera umutekano. Bakatubwira yuko n'umupolisi cyangwa umusirikare atajambo afise kuri twebwe, ari twebwe duhambaye cyane, kandi ari twebwe duhagarikiye Petero Nkurunziza. Divisé pour mieux nous arnaquer, divisé pour régner, divisé pour mieux nous entuber. RPA Mujisho Mugutwi Nijwi ry'Abanyagihugu. Nubwo biruko abashoboye kuyanyaga hakiri kare bakitandukanya n'uwo mugambi wa CNDD-FDD wo kwiha intumbi, baremeza ko umugambi nk'uyo atari mushasha muri uwo mugambi uri ku butegetsi, kuko kuva kera narindi wamye uhamagarira urwaruka rwawo kugwanya no gucira ku buhomba abo batavuga rumwe. ngo naho rero bitoroshe gukinjura muri kino gihe. Elvis Kwizera umwe mu mbonerakure zashoboye kuyanyaga ahamagarira abagenzi we kujya umutima amenyo bakihagarara ko bakanka gukurikira nk'intama aba bakoresha ku nyungu zabo, ibishobora kuzotuma mbere banahona nk'abana b'imbeba. Abashira imbere ineza y'igihugu barazi neza ko imvira akora ari bikorwa bigayitse bitesha agaciro igihugu cyacu Burundi, ariko hariho benshi rero batakundi bari bugire kubera benshi gutinya kwicwa canke guhohoterwa. Ariko nubwo biri uko nta upfa kabiri. Mu Kirundi ciza baravuga ati akubimbwa wo bimva, ntibemere guhohoterwa canke gukoreshwa ayo mabi yose kugira ngo bakingire ubuzima bwabo muri kano kanya. Impera n'imperuka ivyo bariko barabakoresha n'ivyahera bazoruhira ko bagandagura kugira bazimanganye ibikorwa bibi babakoresheje. Duhanura imbonera kure rero kuvavanura canke guhunga ivyo bikorwa bigayitse SNDD riko irabatwaramwo, tukanatera inkunga canke tunashimira n'ugo gwaruka rw'imbonera kure rumaze kubona yuko badashobora kuma muri iyo nzira bakayanyaga. N'urundi gwaruka rero rusigaye rero rw'imbonera kure yabururiyo n'urundi gwiteguriye kugubo bashaka kujanayo bavya
canke bahunga ivyo bikorwa bigayitse. Nta muntu azomara imyaka 100 canke irenga ariko umuntu utuma agenda afise izina ryiza hako yemera kugoka ariko agasanga asize iceyi kibi ku muryango wiwe eka no ku gihugu. Dutumireye kwimbonera kure byose rero ivyo bikorwa barimwo zirimwo nubwo bizwe ko ivyo bikorwa babijamo kubera babitumwe ku nguvu babigararize bavyanke barondera inzira yo kuvaho kuko benshi barahunze abarundi baronse inzira yo guhunga naho bahunge ariko ico tuzi coco impera n'imperuka ubutungane demokarasi bizosubira bitsimbatare hama bose bagirizwa n'ivyo vyaha byose iyo ababitunganya eka n'abariko barabikora bemera kubikoreshwa bakabikora bamenye ko impera n'imperuka bose bazobibazwa intahi gasasa hamwe wose akazohanwa hisunzwe ibikorwa yagiye arakora. Ntihagire umuntu ari yazitwaza ngo barantumye yabo wagutumye yaba nawe wabikoze mwese muzohanwa bose bazohanwa. Eka na Pacifique nyine hazwe aravunira urugohe ubwo gwaruka ngo rusubize ubwenge ku gihe rushire nyabuna imbere kazoza kago uyarongo ishirahamwe Fokode agira karatera kama makungu ngo abandanya arikanuye mu gukurikiranira hafi ibikorwa bigayitse by'ubutegetsi buri mu Burundi ibintu bitarayangara gusumba uko biri muri kino gihe. Kuba hari abatoroka vyerekana ko batwaweyo ku nguvu, ibi navyo nyene birabaje gose kandi n'ibintu byo kwiyamiriza ibintu byo gufata ugwaruka rukinjizwa mu bya gisirikare ku nguvu. Nagomba gutera kamo runo gwaruka nyene rw'imbonera kure bene ibikorwa bibi cyane kuri kazoza kugwaruka. Ubwa mbere bwo murumva ko babatwara mu bintu bya gisirikare ariko batabagiza abasirikare. Turamaze kumva incuro zitari zike aho imbonera kure zatwawe ku rugamba mu kibira no mu bindi bibanza no hiyo nyene muri Kongo, ugasanga bo buryo bahapfiriye nta n'imiryango ntinabwirwa ko ababo bapfuye, baragenda bakabata gutyo bakabata nkuko bati impene. Kandi muri bene ivyo bikorwa bya gisirikare usanga ubwo rwaruka rutagwara nateguwe neza, usanga ivyo bikorwa bajamwo muri kazoza kabo ntivyandikwa nta mapete bibaha ico bibazanira kiretse bonyere kwica ubuzima bwabo, kwica ubuzima bw'igihugu cyabo, kwica kazoza kabo. Nico gituma n'imbonera kure twozihanura gose niba twagwe n'ubukene budasanzwe bari mu bashyizwemo niyo ntwaro nyene ngo bakibongera bemere ko iyo ntwaro iba ku buzima ikabiba n'akazoza kabo kose. Umuntu yosubira guhanura abategetsi b'u Burundi mu kurangiza ibi bintu bariko barakora n'ibintu bibi gose bishobora kudushikana habi cyane. Twarabonye mu bindi bihugu bibanye nko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu byo gufata ugwaruka bakarutegurira bene ibintu bya gisirikare ico vyavayemwo uravye ivy'intera hamwe iyo vyashikanye igihugu rimwe na rimwe mbere ubwo gwaruka turetse ko bari bukurikirwa ubuzima ruratinda rwaya no ku rugero usanga n'abategetsi batakirushoboye ugasanga rutangoye gukora ivyo rushaka ari naho havamwe no gutsindwa kw'igisirikare mu bihugu iyo ugwaruka rugiye rurakoreshwa ibintu bene ivyo. Tukarangiza kandi dusaba amakungu kwitwarika gose kino kibazo c'u Burundi naho batera gifata minenegwe iki kibazo kirashobora kuba ikibazo kibi cyane ku karere kose turimwo. Nino kuri izo mpanuro duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uwa mbere ndamukiza 2019 bakoze bano batumire bacu badufashije gutanga umuco bacinyegeje inyuma y'imyimenyerezo ya gisirikare iri kihabwa imbonera kure z'umugambi uri ku butegetsi. Mwakoze namwe mwese mwaduteza abiri. Reka nshimire na mugenzanje Janvier Nyinyina hazwe yamfashije gutunganya kino kiganiro. Joseph Muzaniza mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabike abantu ngenda bipfuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha. Cyari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mangu. Josiane Muzaneza arakeneye ko ikiganiro kajugujugu yaduteguriye nino ngaha nyene amakuru twateguriye aciye arangirira. Shimire mwese mwarimu yateze yombi, ndabibutse ko mwashikijwe na Bonfils NIYONGERE ifadikanije na Fabrice ndi mu rukundo. Amakuru mwariko mukurikirana ikibiraho ku murongo wa Facebook RPA ijwi ry'Abanyagihugu. Nkaba ndabifurije kurana urweze mu byanyu no mu banyu, baba abari mu Burundi, mu mahanga ya kure no mu bihugu duhana imbibe.
Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye